Abo n'abahurikiye mu migwi y'urukino rwa karate aho bari mu mimenyerezo ihuza abakinyi ba karate bavuye mu ntara zose z'igihugu ico bise tous odojo. Intumbero ikaba ari kumenyana hagati y'abakinyi gusanga imimenyerezo banitegurira amahiganwa yimirije. Ayo nayo akaba ari amahiganwa mpuzamakungu ya karate y'abana bafise imyaka iri hagati ya 12 na 17 azobera mu gihugu ca Zimbabwe kuva ku igenekerezo rya 2024 gushika ku rya 2029 ntwarante uyu mwaka. Irindi higanwa ni irizoba ku magenekerezo ya 10, 11 na 12 mu Kakaro uyu mwaka aho Uburundi buzokwakira higanwa rihuza ibihugu vy'akarere ka Afrika yo hagati. Urongo ishirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi Sylvain Zikoruriho akaba yamenyesheje akarusho ayo mahiganwa azozana ku Burundi. Igihugu rero kizokongera kumenyekana kuvugwa cyane. Murazi ko kenshi bivanye n'ivyo igihugu yenda kiracamwo hariho abakunda kwibaza ko igihugu atari nyabagendwa. Igihugu rero kizogaragara ko ari igihugu ciza kubazoba bashitse hano mu gihugu bazotanga makuru kuyo baje bazanana bati igihugu cy'u Burundi ni igihugu ciza, ni igihugu gitekanye, ni igihugu abantu bakirana eka ivyiza byose bazobona ngaha mu gihugu kandi birahari byinshi ibi bizomenyekana ku rwego rw'isi. Ikigira kabiri twebwe nk'abakarateka nka Federation Burundaise de Karate akunguko tuharonkera amahigwe yo gushobora gutondesha canke kwarinya abakarateka benshi. Biratuma igihugu kihinjiriza amafaranga atari make biciye muri tourisme, amahoteli acaronka ingenzi. Abagwizatunga amabanki hamwe n'abandi bagahamagarirwa kuzoshigikira ayo mahiganwa mpuzamakungu. None rero nagomba mbonireho akanya ko gutera kamo abo bose twadondaguye, abagwizatunga, abamabanki, ama-entreprise yanyu n'abandi bose batwumva kandi bifuza ko inkino zitera imbere mu gihugu cacu na cyane cyane urukino rwa karate yuko bodufata mu mugongo n'ibi bihe turiko turategura runo rukino. Urongo ishirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi yateye intege kandi abigeme kwijukira urukino rwa karate, yongera aranashimira leta y'u Burundi ukuntu idahengeshanya gushigikira inkino muri rusangi cyane cyane urukino rwa karate mu gutanga uburyo iyo bagiye guserukira igihugu mu makungu. Arashimira kandi ubuserukizi bw'Ubufaransa hamwe n'ubw'Ubuyapani kukuntu bashigikira urukino rwa karate mu Burundi. Abaye n'akaryo kurongoye ishirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi ko kwerekana abazorongora amashirahamwe ya karate mu ntara zitanu zigize igihugu.